ariko mwarasaze mwebwe. Na Yesu Kristo yavuze yuko tuzobafasha. Abantu bose ntibaremerewe gutunga. Oya. Kandi yo kumara ubukene ukarya ugahaga ejo urufuruka kujana. Kuvuga yuko wahaze gusa Imana yakomaza ubukene sitikizo kujana mu ijuru. Eka da. Nashaka kuba umutunzi ategerezwa kuba ari umusazi. Murahumiwe mwebwe mutwenga kuko muzogandara murira. Hariho imigisha rusangi. Hari ibintu Imana yageneye abadakijijwe n'abapagani bose ikabibahera rimwe. Yesu ntazoza gutwara abahaze, tazoza gutwara ababaye mu mazu meza, tazoza gutwara abavisa oya no. Azotwara abamesuye imvune zabo bakoga mu maraso ya Yesu Kristo ivyaha bikabava. Muve mu byaha byanyu mubatizwe n'Imana izobaharira. Yazanywe no kurondera ubugingo bw'umuntu gusa. Imana dufashe cyane. Ni byiza yuko rero tugaragaza tukavuga ubutumwa bwiza, kuko abantu benshi ntibaze guhinduka kubera gukomanaza imitima. Nuko bariko bayobogwa n'inyigisho z'ibinyoma gusa zabipendekeza. Ubuhageze wanashaka aho mu mashengera mwamwe abigisha bavuga neza ukuri kw'ijambo ry'Imana barabimye ijambo bakaribimye kubera ngo ubutumwa bwawe ngo buzotuma abantu baca bagenda. Mungu wao watabikira Mariya ubugingo bw'amasafuriya yuzuye iwacu. Umuntu ugasanga kubera ngo bamugize represent. Imana dufashe nanje ndi represent. Ariko nimba hari icago cateye mu nzu y'Imana, mureke ndababwire ni ikintu cyitwa uburepresent. Iki kintu ni gishetani. Representare gare agaca yigira n'umuvyeyi w'impemu. Urumva uwigisha yigisha ibyo ashatse, wadakeneye aramwirukana. Imana dufashe cyane. Aha, njyewe nigirira agatwe gatoya.